kinywa chake halitarudi. Kama mvua ishukavyo toka mbinguni kwenye ardhi, maneno lake kwa kinywa chake halitarudi bure. Data, turagushimiye ko turi hano, turagushimiye ko wakunze ko uyu munsi tuwubona, turagushimiye ko wakunze ko tuvyuka amahoro, turagushimiye ko iyi tariki igira 5 y'uku kwezi kwa 11 uracaturinze, uracari kumwe natwe. Izina ryawe rihabwa icubahiro. Turatahura neza kandi turashima ko turiho kubw'ubuntu bwawe, turiho kubw'imbabazi zawe. Nimba turyama tukavyuka ni kubw'ubuntu bwawe. Nuko rero turaguhaye icubahiro. Twari hano tugushimira mu ndirimbo, mu matazirano. None Mwami ubane natwe no mwijambo ryawe tugiye kubamwo muri kano kanya. Ntaba ari jewe, ntaba ari umusiguzi, ntaba ari umuntu n'umwe ari hano, ariko turifuza ko izina ryawe ari ryo ryohabwa icubahiro umwanya wose tugiye kumara hano, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya, haleluya, Hallelujah. sinzi ko munyumva. Can you hear me? Abaririmbyi murakoze. Thank you, singers. Nagira nsabe tugihagurutse kubwo As we still standing up, twe twagiye gutahura yuko hari igihe dusanga twubasha abantu cyane we came to understand that sometimes we may give an honor to people gusumba uko twubaha Imana. more than we respect our God. Tuza kuyisanga turubaha abatuganza, Sometimes we respect those who are leading us, kandi ni byiza cyane and it's good. kubaha abarongozi. Ni It's byiza, good to have a respect to the leaders. birakenewe cyane, That's very important. ariko Imana irakwiye kubahwa But gusumba God should be respected more than anyone else, abatuganza. more than the leaders. Rero hari igihe abatuganza baduca impande tukava hasi. Sometimes the leaders may just go through, just and then we stand up Kubwo kububaha, because we respect them so much. ariko hageze ko dusoma ijambo ry'Imana tukarisoma twicaye. When it comes to read the word of God, sometimes we read it when we are seated. Bugira ijambo ni iry'Imana. This word is for God. Nicyo gituma rero navuze ngo kubwo kubaha Imana, That is why I said, in the honor of God, abakuze n'abato tuve hasi. those who are adults and children, let us stand up. N'umunsi watugendeye mu ishengero iwacu, And even one day, if you visit us in our church, uzoza ubona tugumye duhagaze, you will see us remaining standing up. naho uzovuga amajambo menshi Even though you talk a lot of words ukamara iminota myinshi, tuzoguma duhagaze mpaka usomye ijambo ry'Imana. and talk a lot, we we remain standing until you read the word of God. Turamaze kubimenyera That's the way we have been familiar yuko to ijambo this. ry'Imana turisoma twese duhagaze, That we kubwo have to read kubaha the word of Imana. God while everyone is standing up. Ahubwo n'uwari kararengana agaca ahagarara, Even someone who is passing by, they have to iri stand up jambo ry'Imana rikabanza rigasomwa. so that we can read the word of Ni God ijambo first. ry'umwami It w'abantu, is the word of King of Kings. si ry'umwami w'igihugu, It's not a word si of ry'uganza a n'umwe, king ariko or of ni any ijambo other leader. ry'umwami w'abantu. It's just for the King of Kings. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Nagira nsabe rero ufise amaguru abiri, I just want to ask whoever has got 2 legs, uwoba afise amaguru atacitse if you have your 2 legs, ave hasi dusome ijambo ry'Imana. stand up so that you can read the word of God. Emwe n'iwacu nama ndindira bagahaguruka bose. Even in our local church, I just have to wait until everyone is standing up. Ego, Imana ihabwe icubahiro. Yes, may God be honored. Reka tubanze dusome rero Let us read first. aya majambo dusanga mu gitabo cya Ezira. In the book of Ezra, Ezira igice cya 6, Ezra chapter 6, turasoma duhereye ku murongo wa mbere. we read from the first verse. Turaza turasimba dushikane ku wa 3, We read on verse 3, ndaca nsimbira ku wa 6 nsome n'uw'indwi, and then we jump to 6 and 7 hanyuma 11 na 12. and 11 and 12. Abisirayeli bamaze gukora ibyaha murantunga, maze umwami Dariyo
avuga ko barondera mu nzu ibikwamwo ibitabo by'ibyagezwe ahabikwa ibintu by'igiciro i Babuloni. Babona umuzingo w'igitabo mu rugo rw'ibwami ahitwa Akimeta mu gihugu cy'Ibumedi. Uwo muzingo wari wanditswemwo icibutso kivuga kiti: mu mwaka wa mbere umwami Kuro ari ku nganji. Uwo mwami Kuro nyene yashinze ibwirizwa ry'iby'inzu y'Imana i Yerusalemu kugira ngo isubire yubakwe iba ahantu batangira ibimazi, kandi amatanguriro yayo bayubake bayakomeze. Uburebure bwayo bw'igihagararo bube intambwe 60 z'ukuboko uciriye mu nkokora, amakika nayo abe intambwe 60 nyene. Umurongo wa 6: none rero Tatenayi, wewe cegera canje cyo hakurya y'uruzi, nawe Shetari, Bozanayi nabo mufatanije b'abafarisaki bo hakurya y'uruzi, ntimuje muri ivyo, si vyanyu. Mureke igikorwa cy'iyo nzu y'Imana kije imbere, mureke n'icegera canje kigaba abayuda n'abakuru babo bubake iyo nzu y'Imana mu kibanza cyayo. 11: kandi ishinze itegeko ko umuntu wese azohindura iri bwirizwa bazositura inkingi mu nzu yiwe, bayishinge bayimumanikeko, kandi inzu yiwe bayihindure ikirundo cy'ibyasambuwe bamuhoye ivyo. Kandi Imana yatumye izina ryayo rihaba, iragatsinda umwami wese n'ihanga ryose abazorenga ibwirizwa ryanje bakumvira amoko yabo ngo basambure iyo nzu y'Imana i Yerusalemu. Jewe Dariyo nshinze iryo bwirizwa rizokorwe n'umwete wose. Amen. Amen. Kaze mufate ibyicaro. You may be seated. Hallelujah. Hallelujah. Nkundira nsubire ndabaramutse mu izina I rya greet you Yesu. once again in the name of Jesus. Ndasabye turamukanye mu izina rya Let's Yesu. just greet each other in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ndasabye abafise amaboko And turamukanye. I ask those who have got the arms to wave your arms like this. Usanga hariho abatayazanye, nabyo birashoboka. Maybe some of you have None ko forgotten nabonye the hands. basi mureke kundamutsa duhe icyubahiro Imana, Let's just give the honor to God. kuko tuyadugije Imana irahabwa Because icyubahiro. if you raise our hand, it's a Ujya glory twibuke for ko hariho God. abacitse Let's amaboko. remember that there are some others who don't have the hands. Iyo bavuze rero ngo If we tuyaduze, said that we should raise our haba hands, harimwo no gushima Imana it's just a sign of thanking ko God. amaboko yacu akiri mazima, Because we have our kandi hariho hands. abafise ayacitse. Because there are others who don't have any hands at Reka duhe all. Imana Let icyubahiro. us give honor to God. Hallelujah. 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 Imana ikubabarire wewe utahaye Imana May God icyubahiro forgive you who did not raise your hand. n'ayo maboko yawe. Because you have your hands already. Kandi burya hari ibintu dufata mineneko. And there is something that we take it lightly. Burya turi ngaha tuba turi imbere y'umwami w'abantu. If we are here, we are before the King of Kings. Umuntu ahagaze hano aba ariko avugira umwami If someone w'abantu. standing here is representing the King of Kings. Iyo bavuze ngo twicare turicara, So if they say let us sit down, we do so. bavuze ngo duhaguruke tugahaguruka. If it's been said that we have to stand up, we have Hari to do n'uwundi it. munsi Imana uri hano avuga ariko avugishwa n'Imana. And even another day, know that whoever is here, when they are speaking, Umuntu they are yamaze speaking through gutegwa God. itega agahagarara hano, If someone is standing here, aba ariko avuga mu kibanza cy'Imana. they are speaking on behalf of God. Imana rero ihabwa May icyubahiro. God be glorified. Yakunze jewe nawe ko duhagarara The one hano. who have allowed me and you to stand here before the church. Jewe nitwa Denise. And my name is Felix. Nani kwa Felix. Imana ishimwe. Amen. Kazima ndakumenye. Thank you. Hallelujah. Amen. Nuko nitwa That's my name. Bucumi, ndi umwana w'icumi mu muryango. My name is Buchumi. I am the 10th child in the family. Twavutse turi 12. We were born 12 children. Abambere ntabo nabonye ngira nico gituma mama yaciye I abandanya. did not see the first ones. Maybe that might be the reason that my mom continued to
to have other kids. jewe nabonye batandatu urumva ndimwo twarindwi. I only saw 6 of the children. Abambere baciye baguma bapfa. So the first one just passed away before. Nibaza ko arico gituma And yabandanije. that's why maybe she kept having more kids. Ndashima Imana nanje mfise abana batanu. I thank God I have 5 children. Ndashima ko bose bariho. And I thank God because they are still alive. Ndashima ko yansigiye abana bakuze. And I thank God because He left me with adult children. Biri mu bintu nashimiye Imana cyane. That's what I thank God for. Kuko hariho igihe umuntu abura uwo bubakanya akamusigira utubebe. Because sometimes you may lose your husband and you will remain with the children, the little children. Ababebe murazi yuko basaba byinshi. You know that the little children, little kids are asking too much. Naho n'abakuze basaba byinshi ariko Even though sico the kimwe. adults are asking too much. Rero yansigiye abana bakuze uwanyuma afise imyaka 14. So I thank God because He left me with adult children and the last one is 14 years old. Umwuzukuru. At the moment I have a grandchild. Ivyo ndabishima Imana And I thank cyane. God for that. Umwuzukuru ndamuronse nagize umunezero urenze. When I had my grandchild, I was very, very amazed. Umunezero mwinshi cyane. Very, very happy. Kuko twamuronse mu kwezi kwa gatandatu. Because we had them in June. Indwi ikurikira tuvuye kwibuka uwo twabuze. The following week when we were remembering my husband who passed away. Tuca turaronka ndaronka umwuzukuru w'umuhungu. And then we had that little grandchild. Tuca tubona turonsa akankuru nziza gatoya. So we had a grandchild, a little Nkurunziza. Kandi muri kwa kwezi twababarijwemwo. And in that month that we had all these griefs, Imana bariko itunezerezamwo. that's when God made us happy. Twaranezerewe cyane We were very, gose. very happy. Imana yacu ihabwa May icubahiro. God be glorified. Naravuze ngo ishengero rirabaramutsa. I said that the church have sent the greetings. N'ubu bongeye kuntuma ngo ndabaramutse mu And izina even rya today they have Yesu. sent more greetings to you. None nimwakira izo ntasho So mu receive izina all rya the Yesu. greetings in the name of Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Kandi turabatumiye natwe iwacu. And we invite you in our church. Mu ishengero nimwaza muzoze kuturamutsa. When you come to visit, just come to our church. Ndashimira abo i Brisbane aho nari maze kugendera. We thank those from Brisbane where I have visited before. Bama baza bakaturamutsa. Most of the times they come and they say hi to us. Iyo baje Burundi barahaca. When they come to Burundi, they come to visit us. Nabi Melbourne hariho abamaze kuza. And those from Melbourne as well. Ndashima Imana n'umunezero. I thank God because it's a great joy. Abarundi bavuze ngo agafuni kabagara ubumwe na karenge. Burundians say that the unity is emphasized by people visiting one Iyo another. tubabonye rero tubona ubwo So bumwe. if we see you, we see Imana that it's a yamaze unity. kurema hagati yacu. The unity that God has set up between you and us. Nuko rero reka dusangirire ijambo ry'Imana Let us rivuga share this word ngo of God. icibutso. As a remembrance. Icibutso. A remembrance. Twasomye aya majambo y'Imana yo mu gitabo ca Ezira. We've read this story from the book of Ezra. Aho dusanga usomye muri kino gitabo. If you read this book, Abisirayeli bakoze ivy'Uhoraho adashima. Israelites did what God wasn't pleased with. Hanyuma nk'uko Imana yari yarabisezeranye. As God has promised, yuko igihe cyose bakoze ibinyuranye n'ubugombe bwayo, that whenever you do something which is ko against my will, bazoba baneshwa. that you will be defeated. Bamaze gukora ibyaha rero, So when they have sinned, Imana yabatanze mu maboko y'umwami w'i Babuloni. God allowed them to go into the hands of the Yari king of Babylon. Nebukadineza muri ico gihe. At that time, Hanyuma baraneshwa. they were defeated. Bamaze kuneshwa, After being defeated, bamwe babatwara ari nyagano. some of them were taken as captives. Inyuma y'uko igihugu bamaze kugisambura, After the country was destroyed, ingoro Salomo yubatse ihambaye and the barayisambura. temple that Solomon built was N'ibintu destroyed, byari birimwo byose barabinyaga. and everything in the temple was taken away. Iby'agaciro byari birimwo All the precious things from byari the temple bikozwe mu was taken izahabu. away. These were made in. Byose barabinyaga. They were taken as captives. Bamaze kubitwara nabo batwaye ari So nyagano. when everything was taken and people were taken I captive, Yerusalemu hasigara
ari umusaka. In Jerusalem, everything was destroyed. Hateye ubwoba kuraba. It was terrible to look at. Ariko Imana But God, yari yaravugiye ibi byose byababayeko. so everything that happened to them, Imana yari yarabivuze iciye muri Yeremiya. God spoke everything through Jeremiah. Usomye mu gice cya 25 If you read in chapter mu gice 25, cya 29 29, baravuga Yeremiya yari yaravugishijwe Jeremiah prophesied yuko Abisirayeli the Israelites, Imana izobagabura mu maboko y'abansi God will babo, leave them in the hands of the enemies. kandi ibya ingoro y'i Yerusalemu igasambugwa, And the temple of Jerusalem will be destroyed. ingoro ya Salomo yubatse, The temple that was built by Solomon. iby'agaciro birimwo And bikanyagwa. all precious things will be taken away. Ibi byose yari yaravivugishijwe All these have Jeremiah. been prophesied by Jeremiah. Umuririmbyi niwe yaririmbye aravuga ngo The singer sang and said ngo nta kintu Imana yavuze ngo gihere. that everything that God has said will not just pass by. Burya Imana yivuze Everything that God has spoken, birashika, it will come to pass. bitebe canke bitebuke Whether it may take long or it may be quick, birashika. it will come to pass. Ibi Imana yari yarabivuze. This was spoken by God. Umunsi ukwiye ugeze So birabagerako. when the day came, this happened to them. Imana rero God yari yaranavuze yuko izohagurutsa said that He will raise someone. utuma i Yerusalemu hongera He will kubakwa. raise someone who will rebuild Uwo Jerusalem. nawe yari umwami Kuro. And this would be the king Cyrus. Imana ikangura umutima wa Kuro, So God spoke to the heart of Cyrus. imaze kumukangura umutima, So when he woke him up, Kuro yumva ategerezwa kubaka i Yerusalemu. Cyrus thought like he have to rebuild Jerusalem. Aca arabitangaza, And he proclaimed it. ntiyabitangaje gusa no kuvyandika He did aravyandika. not just proclaim it, he just even wrote it. Hajya amajambo yo ku munwa arahera, Sometimes if you speak something, it might just go ariko away. ivyanditswe ntibihera. But if you write it down, it won't go away. Ivyanditswe ntibishobora guhera. Something which is written will remain forever. Ntiyabitangaje ku munwa gusa, He did not proclaim by using his ariko mouth. aravyandika, aratanga He itegeko. also wrote somewhere and made a decree. Twanabisomye Dariyo amaze kuza ku We ngoma. have read that when Darius came to the throne, Ibi twasomye nivyo Kuro yari so yaranditse. what we read is what was written by the king Cyrus. Aca rero atangariza Abayuda So he told all the Jews yuko bakwiye gusubira i that Yerusalemu they have to go back to Jerusalem kubaka ingoro to y'Uhoraho. rebuild the temple of God. Arabakangura, He just told abatera them, intege, he just gave them the abashiramwo awareness umwete, that they gave them the courage. arabaha n'uruhusha. He gave them permission. Si ivyo gusa, That was enough. That wasn't enough. abaha n'ibyo baja gukoresha. He gave them even the materials that they Bya bintu have byose been byari using. byarasahuwe, Everything that was taken away, arabibaha babisubirana i he gave them Yerusalemu back so they can take it back to kugira ngo Jerusalem. bigende bizosubire mu ngoro That they should bazokubaka. go back in the temple that they will build. Si ivyo gusa, It wasn't enough. Imana ihagurutsa ababanyi, God told even the neighbors, Abanyababuloni, the neighbors from Imana ibakora Babylon, ku mutima, and touched their hearts barabaha ibikoresho vy'agaciro, and gave them amafeza, the amazahabu. material, the silver, and everything. Bamaze kubitwara barahaguruka baragenda. When they took everything, they went. Umuce wa mbere The first group wahagurutse urongowe na Zerubabeli, was led by Zerubbabel. baragenda barashika mu gihugu. They went to the country. Bamaze gushika mu gihugu, When they arrived there, batangura kubaka. they started rebuilding. Ikintu ca mbere bahereye The kubaka, first thing that they have to rebuild, usomye first, mu gice ca gatatu, if you read in chapter 3, batanguye kubaka igicaniro. they started building the altar. Imbere yuko bakora ikindi kintu Before cyose, they do anything else, batanguye kubaka they igicaniro, started building the altar bagisubizaho cyahora, at the place it was before. baragisanura And they rebuilt it kugira ngo bongere kugitangira so that they kw'ibimazi. can start giving the sacrifice. Iki cyari ikimenyetso That kidasanzwe was a great sign, cyasigura ngo which meant that bubatse igicaniro when they rebuilt the altar, baba bashaka kuvuga ngo ukubaho kw'Imana
kwari uguhamagara ukubaho kw'Imana. They were about to call the presence of God. Si ibyo gusa, That wasn't enough. byasigura kandi It meant yuko also bahamagaye Imana ubwa mbere ngo ibe hagati that yabo, they are calling God first to be in between them abari izobakingira so that He can protect them bariko barubaka while they are Yerusalemu. rebuilding Jerusalem. Bashaka ngo bari They izobakingira wanted God to kuko bagiye protect them bafise ubwoba, because they went there with kuko fear. nubwo bari basubiye kubaka, Even though they went to rebuild, abansi bari benshi, there were so many enemies. ni ukuvuga ngo bari bafise ubwoba. They had fear in them. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Ikindi cya gatatu bagaragaza And the muri third thing that they did, cyagaragazwa n'iki the gicaniro, third thing which meant the altar. bashaka kugaragaza yuko intumbero ibazanye They wanted to show their goal that made them to come back. ibagarukanye mu gihugu, The goal, the reason why they came back to their ni country intumbero yo gukorera Imana, was the reason to ni serve intumbero yo God, kubakira the Imana. reason to build for God. Nicyo gituma bahereye kuri kino That is gicaniro why they started with the altar, kugira ngo bahamagare Imana ubwa so mbere. that they can call God first. Baciye batangura barakora n'iminsi mikuru They started even doing some bari feasts, basanzwe bakora, the feast that they were doing before. basubizaho ibihe byabo vya kera. They restored the Iminsi ancient mikuru ya times. kera The barayigarukana. feast I used to celebrate the feast again. Hanyuma bamaze gutangura And kubaka, when they started rebuilding, Bibiri iravuga ngo bamaze gushiraho umushinge, the Bible said when they started the foundation, umushinge w'uru rusengero rw'i the Yerusalemu, foundation of the temple of Jerusalem, baranezerwa they cyane. were amazed. Bamwe bashizeho umushinge bariko barubaka iyi fondation, Those who built the foundation abandi abaririmbyi nabo bariko bararirimba and the cyane, singers were singing loudly. banezerewe They were cyane. very happy. Bibiri iravuga ngo batama ba The kera Bible says those old people, bamaze kubona umushinge gusa when they saw the bataraduza no foundation, kuduza, even without building the bamaze temple, kubona fondation when kwihari, they saw the foundation mu is yandi there, majambo baca barizera bati urusengero in rugira other words, rwubakwe. they believe that the church, Baca the temple will be bibuka built. ngo baca bibuka rwa rusengero rwa They Salomo. remember the first temple built by Bamwe ngo Solomon. baca batangura kurizwa Some n'ibishika, of them started even crying. abandi batangura kunezerwa Others were batwenga, abandi emotional baririmba, and were happy and singing. ku buryo ngo umunezero wo gutwenga n'umunezero w'amarira, And the happiness of laughing and the kuko emotions murabizi of hariho igihe crying. umuntu anezerwa akarira, You know, sometimes when you have a lot of emotions, you may abandi even cry. bakanezerwa bagatwenga, Others may be happy and ngo laugh. byaravanganye vyose, That was a mixture of everything. bayoberwa barira, They couldn't bayoberwa know who are batwenga, crying, those who are laughing. biravangana. It was a mixture of Uyu wari emotions. umunezero w'uko bari bibutse iby'urusengero rwa They were Salomo, happy because they remembered what happened to the cyane cyane ngo Temple of batama ba Solomon. kera bari barabonye urwo especially rusengero, the elderly who saw the temple of kuko Solomon. hariho abana bari bakiri bato, Because there were kids among them, iby'urwo rusengero batari narukoreyemo batari babizi young rwose. people who did not know anything about the temple. Nicyo gituma batama ba kera byabakoze ku That mutima. is why the old people were very, very touched. Ariko inyuma yo kubaka uwo mushinge, But after building the hamwe foundation, bikazanuye kugira ngo as they babandanye, were ready to rebuild the abansi temple, baca barahaguruka. the enemy stood up. Burya nagira ndakubwire I ngo want to tell you that nta na rimwe no one day uzoba uri kurakora igikorwa cy'Imana when you serve God, ngo ubure abagwanizi, you will not miss to have the enemies. ahubwo burya atabagwanizi ubonye, If there are no enemies, uze wibaze ikibazo think and ask you ati something. mbega burya iki gikorwa ndiko ndakora vy'ukuri ni icy'Imana, This work that I'm doing, is it really from God? kuko igikorwa cy'Imana Because God's work, kiragira abagwanizi, we always have abantu enemies. barakigwanya, People will be against it. kuko abagwanya Imana barahari, Because there are so many people na n'uyu against our munsi God. barahari, Even today, they are mw'isi yose alive. barahari, In the whole world, they are alive. abagwanya ivy'Imana, Who are against kandi God's work. abagwanya ivy'Imana Those who are against God's baba work, bafise ibindi bashigikiye. they have other things that they support. Pawulo niwe yandikiye Timoteyo Paul wrote Timothy, mu cete kigira kabiri mu gice cya gatatu umurongo wa 12, 2 Timothy chapter 3 verse 12. aramubwira ngo abagomba bose kugenda bubaha Imana He told them those who want to respect God, bazohamwa.
they will be hated by people. aha yari karamugabisha He was just making him kuko yari ready umuntu akiri muto yinjiye mu gikorwa because he was cy'Imana young in the ministry. kuko ucinjira mu gikorwa Because when you go into the ministry abantu bagukomera amashi and people are clapping hands for you, bagukeza they are congratulating you. turagukeje They are saying igikorwa congratulations winjiyemwo because of this wo work kwibaza of ngo God. bizokwama bimeze uko You think that it will stay the same thing, ariko ntibiguma biri uko but it won't remain the same nicyo gituma way. Pawulo yaremesheje That's why Timoteyo Peter comforted aramubwira ati Timothy Timoteyo and said, Timothy, ukabona utanguye kugwanywa if you see that you have so umenye many battles, yuko abantu bose bagomba kugenda bubaha Imana know that people who want to respect God, cyane cyane bari muri Kristo Yesu especially in Christ, barahamwa they will be hated. barahamwa They will be hated. nivyo nariko ndavuga rero yuko igikorwa c'Imana That's what I was saying, that the work of God will be hated. aba by bari people. basubiyeyo kugira ngo bakore igikorwa So when c'Imana they return to serve God, haleluya hallelujah, haleluya hallelujah. na Yesu yarabwiye abigishwa biwe Jesus told his disciples, abantu bariko baramukurikira those who were following him, nabo nyene kwari ukugira ngo it was because he wanted to prepare them bamenye ko atari ukuzokwama barya imikate so that they gusa know that they will not be eating bread only, bakoma amashi amuguruye ibimuga that they will be healing people. ariko yarababwiye amajambo akomeye muri Matayo But he told them in Matthew 16 umurongo wa 24 chapter 16 verse 24, arababwira ngo umuntu niyagomba he kunkurikira told them, if someone wants to follow me, kuko harabamukurikira batwenga because banezerewe they were following him, biryoshe happy, kujana laughing, nawe he was very happy to go with him. ngo umuntu wese agomba And kunkurikira he told them, whoever wants to follow me, niyiyanke you have to deny yourself yikorera umusaraba and wiwe carry your cross hanyuma and then cankurikira follow me. yashaka kubabwira ngo He wanted to tell them kunkurikira si umunyenga that to gusa follow me is not just happiness. nubwo tubiririmba ngo kwibera muri Yesu As n'umunyenga we sing that to w'Imana be in Jesus is like to be happy, ariko bisukiranijwe no guhamwa but it's also mixed by being ni hated. navyo Yesu yabwiye Petero That's what Jesus told Peter. hamwe Petero yariko aramubwira ati mwami When Peter was telling him, King, ko twahevye vyose we have tukagukurikira left everything behind and none followed you. tuzoronka iki What should be rewarded? yarakurikiye abona uwo mugabo Yesu ntafise uburyamo They followed him. Jesus didn't have any houses. bagenda n'amaguru iminsi yose They were just walking using their nta legs. n'ingamiya There was no even imodoka anything yoyo to help urumva them nta to niyari transport. ihari They didn't have anything. bakirirwa bagenda They were walking the whole day. akigira ku musozi If it's dark, they go to akajya the mountain kwiganirira n'Imana and speak to nabo God. bagasigara baryamye And aho they stayed sleeping there. Petero aravyihweza Peter looked at it. murazi ko yakunda kuvuga aserukira abandi You know, he was someone who was talking too much and he ko represented twahevye others. byose tukagukurikira We have left behind all we twahevye have and followed abagore you. twahevye abagore We left behind our wives. twahevye kuroba We left behind our job of twahevye fishing, abavyeyi our parents. twahevye abana Our bacu children. none tuzoronka So iki what are we going to get? Yesu aramubwira ngo Jesus told him, Petero Peter, umuntu yahevye umugore whoever left their cyangwa wives agaheba umugabo or their husband, abavyeyi the parents, abana the children, akazi kiwe your job, aramubwira ngo azobishumbushwa you will umurengera be rewarded abundantly. uwundi yanditse ngo azobishumbushwa inshuro The ijana other wrote that it will be rewarded 100 times. ariko yarongeye ko akajambo And he told one aravuga ngo more word. bisukiranijwe no guhamwa And will be mixed by being hated. bisukiranijwe no guhamwa Will be mixed up by being turagira umugisha being hated. tukanezerwa muri You Yesu can have a blessing and be happy in Jesus. tukanezerwa And be happy. tugatamba And you dance. ariko But hahera iminsi umuntu kakazibura after a few days, something will happen. ukabona biraje And something bad comes your kandi way. Yesu yarongeye aravuga ngo abansi bazoba bo mu nzu And Jesus said, the enemies will come from your house. abo mu nzu From your house. abo mu nzu From your biragutse house. biragutse It's huge. bashaka kuba bo mu nzu ijya ubamwo You know, the house where you're living in. cyangwa bakaba bo mu nzu kwa data And it might be the house of the king, the akaba house aribo of God. baguhagurukira They may stand up bene against you. data
brethren, ugasanga nibo they baguhagurukiye, stand up against you. ugasanga bahindutse ibikoresho bya wa And they mugwaneza. become the tools of the devil. Ariko ibyo byose But everything, Imana irabireka bikaba God may let it happen kugira ngo itugarure tuyegere, so that He can make us to come back kugira to ngo Him, itugarure dusenge. so that He can make us return to Him Nukuri and nagira pray. ndababwire tugumye mu gutamba gusa, Because if you remain in mu dancing minsi only, mikuru, in feasts, muri Yesu ashimwe, in Jesus Christ be praised, kuramukanya, in greeting one another, tuzibanana, in giving each other food, ata n'uciye ku ruhande ngo akubeshere, without anyone coming your side and woza gossip usanga against ibyo you. gusenga wavyibagiye, You may even forget ibyo to pray. kwisonzesha nta woba You may even kibikora. forget to fast. Ariko hari igihe haguruka urubazo rwiza But rushushe, one day a big problem may stand up warundi uvuga ngo iki gihe si ico kurya si ico kunywa. where you can say this is not the time to eat and drink. Birashobora siniko navuga ngo birashobora guca muri bene data gusa, ari I'm igihe not bica just no mu saying that it will ngwara, come through the brethren, it might come through the sickness as well. ari igihe bica mu It kugwaza, might come through someone from your house ari being igihe sick. bica mu bukene. Maybe from the poverty. Kumbure hano uyu munsi nta bukene Maybe mufise, here you are not poor, hariya iwacu but where we came from, hariho uwisonzesha atari kubera yari abishaka, someone may fast because they do not want to fast, ariko kubera yabibutse but because they don't have something to eat. nta kundi agaca avuga reka ninjiriremwo mu They say I have masengesho, no choice, let me just go through the prayers. nyene bihuriremwo, Then we just go into ariko the prayer. kubera yabibutse. But it's because they don't have something to eat. Imana idufashe May cyane. God help us. Ariko kandi But also, urumva ko bica muri ivyo nyene bikamwegereza Imana. it will go through the temptation to make them come back to God. Aba bayuda rero bamaze gutangura kubaka, When the Jews started rebuilding, abansi barahaguruka the enemies stood up. barabagwanya, They were against them. abansi bakura hasi barabagwanya The pe. enemies stood up. Aha rero Kuro Here, Cyrus, ntiyari agihari, he wasn't alive. hari ku ngoma y'umwami Dariyo, He was at the kingdom of Darius. barabagwanya, They were baja against them. kubarega ku mwami, They went to bati speak to hariho the abantu king. baje That there are people who bariko came. bariyubakirako, They are building. kandi aba bantu And these people, bagomba kugarariza, they want to go against you. baja kubarega. They went to speak to the king. Ariko imbere y'uko bagiye kubarega, But when they went to speak to the king, baba Yuda ba Zerubabeli the Jew led by Zerubbabel, baca oya, ubwa mbere barabanje baraheba kubaka, in the beginning they stopped ubwa building. mbere barahevye kubaka They stopped kubera building ababansi. because of the enemies. Ubugira kabiri niho hari ku mwami At the Dariyo. second time, it was at the king Ubugira kabiri, Darius. usomye muri kino gice cya If gatanu, you read in the book in chapter 5 of the same batewe book, intege n'abavugishwa Hagayi na they Zekariya, were encouraged by the prophets Haggai and Zechariah. baravugishwa, They prophesied. kandi ubu buvugishwa bwabibutsa yuko bategerezwa kubaka bagaheza. The prophecy that were reminding them that they have to rebuild and finish up the temple. Hanyuma niho baciye baja kubarega ku mwami Dariyo, They went to speak to the king Darius. bamaze kuja kubarega So when they went to speak to the king, barisigura, they tried to explain themselves baravuga bati and say, twebwe nta kibi turiko we turarondera are not here to do anything bad. muri kino gihugu, nta kibi dushaka In kuhakora, this country, we not do anything bad. ahubwo But tugomba kubakira Imana we yacu. want to build for our God. Baca barasubiramwo bababwira ukuntu Kuro, ya nkuru yuko Kuro ari we yabahagurukije, They also say the story from the King Cyrus that he's the one who told them to go abaha n'icegera ciwe ngo abafashe, and gave them his representative to help them abasubiza ivyari vyaranyazwe, and gave them what was taken from the temple. basubiramwo ya nkuru uko yagenze. They said all the story how it happened. Naha rero twasomye niho nashaka gushika. That's where we have read. That's what I'm about to talk Usomye about. ngaha ku murongo wa 17 If you read verse mu 17, gice cya gatanu, chapter 5, haravuga ngo none rero nyaguhora ku ngoma niwabishima barondere mu nzu y'ububiko bwawe aho nyene i Babuloni, barabe yuko umwami Kuro yoba yarashinze ibwirizwa koko ryo kubaka iyo nzu y'Imana i Yerusalemu. now if it pleases the king, let a search be made in the royal archives of Babylon to see if King Cyrus did in fact issue a decree to rebuild this house of God in Jerusalem. Uheze mugenzi udutumeko utumenyeshe icyo ugomba muri ivyo. Then let the king send us his decision in this matter.
ahandi rero naha twaciye dusoma And then we read bamaze chapter 6. kubwira ayo majambo So Dariyo when they spoke these words niho to umwami King Dariyo Darius, rero yaciye atanga itegeko King Darius made a decree yuko barondera mu bubiko ibitabo vyadonda inkuru z'ivyagiye biraba that they have to search in archive the scrolls that say what happened in the history. bamaze kuja mu bubiko So when they searched into the ngo archives, baca babona umuzingo w'igitabo they saw a scroll. ngo bagiye gusoma So when they read it, ngo basanga ahantu handitswe icibutso they found somewhere which was written a memorandum. ico cibutso rero baca bakurikiza kw'amajambo kuro yanditse ngo icibutso And aca yandika ivyo ategetse vyose And the words that was written in the memorandum by the King Cyrus was the decree that he made. amaze kubisangamwo rero kuro So when Cyrus saw the scroll, ntiyavuguruje umwami mugenzi we yamwitangiye he imbere did not go against the king who was on the throne before him. ntiyamuvuguruje He did not go against him. ahubwo yaciye ababwira kuri uyu murongo wa 12 He told them at verse 12, ku murongo w'indwi verse 7, arababwira ngo nimureke igikorwa cy'iyo nzu y'Imana gitera imbere. he said, let this job of this temple of God to continue. Nimubareke batera imbere. Let them continue. Nimubareke babandanye kubaka. Let them continue rebuilding. Baca barabandanya kubaka iyo ngoro. They continued to rebuild the temple. Nashaka kuvuga icibutso. I want to say this memorandum. Icibutso. Memorandum. Icibutso aha muri aya majambo twasomye. So from the words that we have read, na majambo yari yanditse. This was written. Yibutsa amategeko umwami yatanze. Just to remind the decree from the king. Ariko icibutso kirashobora kurangwa n'ibintu bitandukanye. The memorandum may have so many things in it. Urashobora kugira ifoto y'icibutso. It might be a picture of remembrance. Urashobora kugira usomye mu isezerano rya kera cyane cyane. If you read in the Old Testament, barakunda kugira ivyibutso vy'amabuye. They were having the remembrance like the stones. Ivyibutso vy'ibicaniro. Like the altars. Aho Imana biyerekeye ba Aburahamu bose. Where God has revealed to them Abraham and others. Ahantu Imana imwiyerekeye yaca hubaka igicaniro. At any place that God has revealed to Abraham, Abraham built an altar. Ico gicaniro cyaba ari igicaniro c'icibutso. That was an altar as a remembrance of where God revealed to him. And when they arrived there, even his people, his children, when they see the altar, they were saying that this is the place that God has revealed to our father Abraham. And they knew this place, God is here. They were kneeling down and praying to God. Hallelujah. Hallelujah. Icibutso, the remembrance, kirashobora kuba ibintu bitandukanye. It might be something. Mwama mubona abantu bubaka ivyibutso. People may build the things as a remembrance. Hari n'abagira imva icibutso. Others may even say that a grave is a remembrance. Nama mbona tugenda kunamira abapfuye. Sometimes we go to kneel down for people who passed away. Turiko twibuka abapfuye. Just remembering those who passed away. Mu buryo bubi canke mu buryo busanzwe. In a bad way or in a easy way. Cyane cyane ibi vyibutso vy'imva. Those remembrance of graves. Bakunda kubikorera abantu bapfuye arabahizi. People may do it for the people who passed away as heroes. Abantu bapfuye arabahizi. Those who were heroes. Abantu bapfuye barakoreshejwe ibintu bikomeye. Those who did great things. Barakunda kubahamba mu buryo budasanzwe. They bury them in a special way. Ariko kandi hakaba ivyibutso. But also they set up some kind of remembrance. And that grave will become something to remember. Icibutso nagira ndababwire ngo ni ciza cyane. So a remembrance is something good. Iki cibutso cy'aba bantu b'abayuda. So this remembrance for these Jew people nashaka kubabwira ngo cyarabatabaye. Is something that have come to rescue them. Cyarabatabaye kubera. It rescued them because abansi burya iyo hatabiki cibutso. The enemies, if it wasn't this remembrance, bari kubagirira nabi cyane. They were going to destroy them. Kandi ntibyari gukunda ko babandanya kubaka. And it would not work for them to continue rebuilding. Iyo hataboneka iki cibutso. If they didn't have the remembrance. Rero icibutso burya kirashobora kudutabara. The remembrance can
can come to rescue us. Icibutso kirashobora kitugarukana ku The Mana. remembrance can make us to come back to God. Hallelujah. 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 Icibutso. A remembrance. Icibutso kirakwiye kubaho. A remembrance is to be set up. Udufoto twa kera A photos of old days. ndabinginga ntimuzodute. I'm telling you to keep them Kuko nagiye gusanga because I found out that iyo jewe nguye ku gafoto ka kera when I see an old photo of myself, kanyibutsa gushimira Imana. it reminds me to thank God. Wewe sindabizi. Because for you, I don't know. Ngira wowe udashaka no kutubona Maybe you ntabyo. don't even want to see your old photos. Cyangwa udashaka kwereka abana ngo babone uko wasa. Or you don't even want to show your children to see how you were. How big or how fat, Babone kwa how kundi thin you wambara. were, or the way you were dressing up. Amafoto n'ivyibutso vyiza cyane. Photos is a very good sign of remembrance. Ni cibutso ciza It's a cyane. very nice sign. Nimuzote udufoto twa kera. Do not throw away your old photos. Kubona agafoto ka kera If you see an old photo, bituma ubona Imana igira it will neza. make you to see that God does miracles. Ubona iyo wavuye. You see where you came from, Wiraba and when you look at yourself, ukavuga uti Imana ni ntihemuka. and you will say, God never fails someone. Niko biriga yemwe. Isn't it? Hari abafise udufoto twa Do you kera. have your old photos? Udufoto two mu nkambi. The photos in the refugee camps, Two mu nkambi the hariya. photos in the camps. Nukuza murasubira muturaba. Just go back and have a look at them. Uhere ku kirenga pana kuraba muri rusangi. Do Uhere not ku just kirenge. look from your Urabe feet ikirato wari wambaye. and look at your shoes Ucuduza urabe impuzu wari and look wambaye. at your dressing Ucuduza wirabe ukuboko uko kwangana. and look at how big your arm was Ucuduza wirabe mu maso uko wasa. and look even at your face the way you were looking. Abamama mumaze gushira ku tu makeup. Mothers with makeup. Ucuraba mu nkambi ko hari kwa ka makeup. And remember in the camp if there was makeup or no. Hanyuma niwasanga katariko. And if there was no makeup, Ucuvuga uti Mana. and say, God, Upfuka muyishime. kneel down and thank Him. Upfuka muyicubahiro. Kneel down and give Him honor. Abapapa. Fathers, Ucuraba nimba ryari shati. I don't know if it was a shirt Ya pantaro rya gutya. or a trouser like that. Hariho n'izo wasanga umengo na majipo. There are others which were like skirts. Niwaraba neza. If you look carefully, Ikoti wasanga zigera ngaha. the suit were this long, you know. Wanayironsa ugasanga igera If you had a ngaha. suit, it was this long. Niwabibona If you look, have a look at it neza. very carefully, Ukiraba n'uno musi. and you compare to the Ugacuraba way you look n'agafoto today, k'uno musi. and you look at your today's photos, Bitera gushima Imana. it will make you to thank God. Icibutso ni ciza A bene remembrance data. is something great, Kandi si ivyo gusa. and it's not that only. Nimwaziraba If you look at those photos, ndabasavye muze murereka abana I banyu. beg you to show your children as well. Apana ko bigutera isoni. Not just be Ukamengo ashamed. birateye isoni. You may think that Ereka it's a abana shame. iyo mwavuye. Show your children where you came Nibajaho ngo from, birate ngo nuko bavukiye so hano. that they may not say, Mubereke I iyo was born here. mwavuye. Show them where you came Kugira from, ngo bibagarukane bashime Imana yabashikanye muri so kino that it made kibanza. them to thank God who made them to keep on here. Icibutso A kirakenewe. remembrance is very important. Icibutso A kirakenewe. remembrance is very important. Icibutso A kirakenewe. remembrance is important. Icibutso gituma tugaruka tukubaha Imana. That will make you to come and honor God Tukayishimira. and thank Him. Hallelujah. Hallelujah. Kandi impamvu And the reason abatwitangiye imbere bakunda gushiraho ivyibutso those who lived before us were setting up the remembrance, ngo kwari ukugira ngo it was because abana bazokura so that the children, babonye ivyo vyibutso when they see the remembrance, bakabaza ati iki kintu mbona ni giki, and ask, what does this ibi mean? bintu ni biki, What does this mean? ngo kwari ukugira ngo bace bababwira baheraho bababwira ivy'Imana yakoze. That was the starting point to tell them what God did to them. Imana yabasaba gushiraho ivyibutso kugira ngo bagume bibuka Imana. God was telling them to set up the remembrance so that they can keep remembering Him. Usomye mu gitabo ca Yosuwa If you read in the book of Joshua, muri iki gice ca 4, chapter 4, Imana imaze kujabutsa Abisirayeli Yorodani, when Israelites went across Jordan, ihanga ryose ngo rimaze kujabuka. all the nations go Usomye mu across. gice ca 4 uhereye ku murongo wa In mbere, chapter 4, starting from verse 1, Uhoraho yabariye Yosuwa God told Joshua, aramubwira ngo usobanure mu bagabo
bose mu miryango yose usobanuremwo abagabo 12. He told them to choose in all the families one man from all the 12 tribes of mu Israel. muryango wose murazi ko yari imiryango 12. You know that it was 12 tribes of Israel. ngo hanyuma umwe wese So that each one of them aca atora ibuye will take a stone muyatore ngaha muri and Yorodani. take a stone from Jordan River. Dusome ku murongo wa gatatu. Let's read chapter 4 verse 3. Mubabarire muti nimutore amabuye 12 ngaha nyene muri Yorodani aho abaherezi bahagaze muyajabukane. And tell them to take up 12 stones from the middle of the Jordan, from the right where the priests are standing, and carry them over with you and put them. Muyajabukane muyarambika aho muja kurarira ijoro. And put them down at the place where you stay tonight. Umurongo wa gatandatu turavuga ngo Verse 6 he says, kugira ngo azabe ikimenyamenya muri mwebwe. to serve a sign among you, Azabe icibutso muri mwebwe. as a remembrance in you. Hanyuma mu bihe bizoza And in the future, abana banyu nibababaza when your children ask you, bati amabuye yerekana iki, what do these stones mean? muze mubishure Tell them muti nuko amazi yo muri Yorodani that the flow of the Jordan yimiriwe was cut off akitandukaniriza imbere y'isanduku before y'isezerano the ark ry'Uhoraho. of the covenant of the Lord. muti gihe yariko arajabuka, When he crossed the Jordan, mu gihe yariko irajabuka yari isanduku y'isezerano, when it was crossing the Jordan, that was the ark of promise. amazi yarwo yarimiriwe The waters of the Jordan were cut off. kandi aya mabuye yabereyeho kuba icibutso These stones are to be a memorial to the people cy'Abisirayeli gushitsa mu bihe of bizoza. Israel forever. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Imana irababwira ngo batore amabuye muri Yorodani hagati. God told them to take stones from the Ayo Jordan mabuye bayajabukane and take them, imiryango 12. all 12 tribes, Ntagire n'umuryango uzokwikuramwo n'umwe. so that there's no tribes that Ibyo can go bintu against navyo the decision. twabonye. Saying that we didn't see this. Ngo ivyo bintu navyo twabonye. Saying that we didn't see this. Batoye umwe mu muryango So wose each one of the tribes barazana amabuye was chosen to take the stones barayajabukana and take them across. bayashira hakurya, bashitse hakurya ya And when Yorodani. they went across the river, Bibiri iravuga ngo barayigirugali. the Bible says that they stayed at Gilgal. Ayo mabuye 12 We all the 12 stones bakuye muri Yorodani baca barayashinga that igirugali. they have taken from Jordan, they put them at Gilgal. Muri ya ntumbero nyene yuko abana nibayabona For the reason that when the children see the stones, bazoba baze bati aya mabuye they would nayiki. ask them, what do this stone means? Bazoce bababwira bati nuko amazi And yitandukanije they would say that the waters from Jordan were cut off. isanduku y'isezerano imaze kuyageramo. So when the ark came to the river, Natwe tujabuka Yorodani nk'ahantu humutse. and then we went across Jordan. Haleluya. Hallelujah. Yababwiye ngo batore amabuye, burya amabuye He told them to take the stones ni because the icibutso stones, ciza cyane, a stone is a nice ni remembrance. icibutso kitabora, It's something that we know pass away. ntibibora, It will not perish. ntabungwa. It will not just be destroyed. Ndibuka mu mwaka wa 2015 I remember in 2015 igihe Imana yadukorera igitangaza. when God did a miracle to us. Ababizi ni twebwe nyene kubera ari twebwe twarondegwa. Those who know that it's us because we were the target person. Uryo ubonye habaye kudeta igapfuba, If you see that there is a coup which is not which didn't happen, ari we uri ku butegetsi, and you are on the throne, ni we ubona ko ari igitangaza gusumba you are the abandi. one who witnessed the miracle. Kuko kudeta henshi If the coup of the state, usanga bishe n'abakuru b'ibihugu. sometimes even the leader of the nation will be killed. Twebwe rero mu 2015 In 2015, igihe bagira kudeta when the state coup was about to happen, tukabona irapfubye, it didn't happen, Imana ikadutabara. and God rescued us. Kandi rero Imana hari icyo yari yabitubwiye ko And God told us about this before. ubwa mbere yaciye mu mwana wacu yari afise imyaka In the beginning, God spoke through one of our yari afise children. imyaka 7. That child was 7 years old at that time. Niwe vyaciye ko
That's what God spoke through. arambwira aza ariruka mu gatondo ngo mama ngo ndarose. They came in the morning and told me, Mom, I had a arasigura dream. ivyo yarose She vyose. told me what the dream was about. tuza tubona twumva ni kudeta. And we could realize that it's the arota overthrow ukuntu of baje, the way they came, ukuntu bari bambaye, the way they were dressing, ukuntu bari baje kutwica. the way they were coming to kill us. aravuga ukuntu ivyo yarose They vyose spoke what happened. twumva nibijanye na kudeta. And we could understand that it's all about the kandi aho coup. hari hasigaye amezi makeya ngo And it bibe. was just a few months before it happened. rero tubonye vyapfuye, So when it didn't happen, burya n'Imana yadutabaye. was- twaratahuye ngo ni Imana we idutabaye. understood that it was God who was on our side. ndavyibuka igikorane ca mbere twagize I remember the first crusade that we have, mu kwezi k'umunani, kudeta bagombye kuyigira the mu conference that we kwa had, the gatanu. conference that we had in August, and the coup was about to happen in May. niho twakuye ijambo Icibutso. That's when we had the remembrance. twaciye twumvikana umukuru w'igihugu ahari n'abandi barongozi bose The bahari, president and other leaders were there, kandi ryari ijambo ryavuye ku and it Mana. was the word from God. Imana iratubwira ngo God told us, tugende dushireho ivyibutso let us set up a remembrance yuko Imana yadutabaye mu for gihugu. what God has done for us. yaradutabaye, God rescued us. kandi ntihatabawe abahutu gusa cyangwa abatutsi It gusa wasn't cyangwa just for abatwa the gusa, Hutus or the Tutsis or the Twa. hatabawe amoko yose. Every tribe was rescued. Imana ikiravuga ngo tugende dufate amabuye atatu And God told us to take 3 stones. aserukira ayo moko yose, The 3 stones to represent those tuyashinge mu 3 mazu yacu. tribes and put them in our houses. hanyuma tumaze kuyashinga mu mazu, And when you put them in the house, abana nibayabona, when the children will see the stones, twategezwa guca twandikako ijya tariki we twatabariwe. were told to write the date where God rescued us. abana nibayabona bazotubaza ivyo ari When the byo, children saw the stones, they will ask us hanyuma what is about. tubabwire aya mabuye n'ayagaragaza ko And twatabawe. we tell them these stones is the sign that God has Itariki rescued cumi na us. zitatu z'ukwezi kwa On gatanu the mu bihumbi bibiri na 15th of cumi na May gatanu 2015. yari amabuye It y'icibutso was the stones for ko remembrance Imana yadutabaye, that God has rescued us yatabaye igihugu, Rescued the igatabara country. abarundi bose. and all Burundians. ayo mabuye na n'uyu munsi aracyahari, Even today we have those stones, ayo mabuye y'ivyibutso. the stones of remembrance. abumviye barayashize mu mazu yabo, Those who were obedient, they have to put those stones in their kandi houses. vy'ukuri abana batoya bama babaza And the children are asking them, ngo kubera iki dufise ibi bibuye mu nzu, why do we have these stones in our house? ugaca ubabwira, And you tell them the reason why. kakaba karyo ko kubabwira ngo aha agaragaza ko Imana And yadutabaye. it's a chance to tell them that God has rescued us. ugaca ubabwira inkuru ko And you yagenze give them the whole mu story ntumbero yo gushima Imana, before we thank kandi God. kugira ngo n'abo bana bumve ko hari Imana itabara So yadutabaye that muri the ico children gihe. can understand that there is a God who can rescue his people. Icibutso ni ciza A cyane. remembrance is something good. wewe sinzi ko hari icibutso I ugira don't know if you have a remembrance mu muryango, hari in your icibutso family. kuko hari ibihe Because some of dukwiye the times kwicara abavyeyi turi kumwe we have n'abana to sit down, the parents and the children, tukababwira ivy'Imana and yakoze. tell them what God did to us. mu bisanzwe Normally, ibi bintu tutagiye tudashyizeho icibutso if we don't set up the remembrance cyangwa ngo abavyeyi baze barafata uyu and mwanya the wo parents kwicara take the time to sit with the ngo children, baganirize abana ukuntu vyagenze gushika aho tugeze uno talk to the munsi, children what happened until where we are today, aho ndiko ndavuga pani vy'igihugu, not just about the ku country, muryango wawe wewe ubwawe. about your family, your own family. sinzi ko hari igihe wicarika I don't abana know if you have the time to sit with the children, naho tugira ibikorwa vyinshi, even though we are very busy. uyu mwanya wo kwicara n'abana This time is very important. tukababwira iyo twavuye Tell them, the children, where we came naho from tugeze uyu munsi, and where we are today, mu ntumbero yo kugira abana bumve ko hari Imana mu ijuru itabara, so that the children can understand that there is a God in heaven who can come to rescue. bumve ko hari Imana mu ijuru ikura umuntu ku cyavu A heavenly God who can take you from the scratch ikamwicarikana n'abahambaye. and made you to sit with those uyu respected mwanya people. tuba tuwukeneye We need that time mu ntumbero yo kugira ngo so that kubaha Imana bigumeho, respecting God can be restored ukurunganwe rugenda rukurikirana. as the generation will come to pass. Kutabikora If you don't do that, ni ibi dusanga twavyaye abana
That's when we have children. twebwe tukiruka ngo tugiye mu bikorwa vy'Imana, We serve God, abana baturaba and the children are watching us. baturaba nk'ikirori, They're just watching us, baturaba nk'ibigugu. watching us as a fool. Ivyo mujamwo, What are you doing? ivyo bintu vya Yesu The things about Jesus. nibiki? What is it? What is it? Naho biva That's where it comes from. kuticarika abana Because if you don't see that with ngo the children tubabwire ibitangaza Imana vyose yagiye and tell them iradukorera, the miracles from God, intambara Imana yagiye all the iratugwanira, battles that God has na fought for n'uyu us, munsi until today, nababwiye ngo intambara I zirabaho. have said that there are battles. Burya hari icyo Imana yakoze There is things that God will mu do muryango nk'umuvyeyi, in the family. kwicara mwese muri hamwe nk'abana Family, n'abana, children and parents sit together, ukababwira tuti Imana yadukoreye tell igitangaza, them the miracle that God has done for us, ukabashingira intahe. and give them a Ivyo testimony. bintu birakenewe cyane, That's very important. bituma abana babona ko mufise Imana, That we made the children to understand that you bituma have a abana God. babona ngo hari Imana ikora Children, ibikomeye. we know that God can do Ariko mugiye mu miracles. cyumba na madamu, If you go in your room, you and your mukajya wife, Imana yakoze, and say, God yakoze did miracles, ibihambaye, He did mbere great mugashima things, Imana, and we thank Him, n'ukurira mukarira, and you cry, zoherera iwawe na madamu. that will only be for you and your Mugabo wife. w'abana wavyara, But the children, ivy'Imana ntubabaze. they will know anything about Ivy'Imana God. ikora ibitangaza ntubabaze. The miracles from Kuko God, they ivyo won't know bitangaza anything. ntavyo barabona. Because they haven't witnessed the Wabavyaye ufise miracles. imodoka, You have had them, you wabavyaye have the ufise ibyo car, ubagaburira, you have the food to give ivyo bindi them. bitangaza bo ntavyo baba babona. They don't even know the miracles that Bicari happened before. kubabwire, Sit with them and tell them twaravuye aha, that we came from Imana this yakoze place. iki? God did this. Nimba n'uyu munsi hari igikomeye yakoze, icari Even kubabwire, if today God has done something special, kugira tell ngo them, kubaha Imana kugumeho, so that the respect to God will be restored. ukurunganwe rugenda When the rukurikirana. generation will come to pass, Nta kintu kibabaje there is nothing which is bad. nko kuvuga ngo wubaha Imana, If you say that you respect God, wubaha Imana, you respect waba God. ukiriho, Whether you are alive, abana bawe bagakora amarorerwa, and your children will do bad stuff. wapfa hoho And when you pass away, abana bawe bagasigara arakayazwe it will be even more worse. hari iwacu tuvuga ku mutumba ahantu humbaze nimba muba mu makartier nimba mubahe, In our country, we say it's very worse in the bagasigara village. arakayazwe, Something that abana bo is, kwa kanaka, you know, the children from this person. nawe ugasanga wari umupapa yiyubashe And you were a respected na father. madamu wawe mwiyubashe, And your wife was respected as well. mwari mwubashwe mu You ishengero, were respected in the mwari church. mwubashwe mu burongozi You were kanaka, respected in the leadership ariko somewhere. wagenda utakiriho, But when you pass away, oh, ugasanga abana ibyo bakora biteye isoni, what your children are doing biteye ubwoba, is something which we cannot even talk about. bagasigara mu rumogi, They are smoking n'ibyo those batinya drugs. gukora uhari, Even things that kubera they didn't do kumura when you were igitsura alive. cya bukebuke, But because you were just telling them to bagaca stop, bavyegeranya vyose akaba ari byo biberamo. and we do it now every day. Barundi bene wacu, Dear brethren, Burundians, namwe mutari abarundi muri and hano, even those who are not Burundians who are nagira here, nababwire ngo indero iva hasi, I want to tell you that respect will come from the early age. kandi indero nagiye gusanga atari ugufata inkoni ngo uze urakubita gusa, Discipline nubwo is- navyo nyene hari igihe bikenegwa, Discipline is not just taking a stick and hit your children, even though we might need to do it sometimes. ariko mu kwicara mu kuyaga But you have to sit down with your children abana bakabwiga ukuri, and tell them the truth. ni ugushira ku rutonde abana It's just to discipline your children. bakabwiga ukuri kw'ibintu uko And bimeze. you tell them the truth. Haleluya. Hallelujah. Usomye muri Zaburi ya 78 If you read in Psalm 78, umurongo wa gatatu 78 verse 3 n'umurongo wa 4, and verse 4, hariho amajambo nakunze cyane, there are a scripture that I like so much. haravuga ngo ibyo twumvise tukamenya, ibyo basogokuruza batubariye, Things we heard and known, things our ancestors have told us. uyanditse iyi Zaburi The person who wrote this yari psalm, afise icyo basogokuru bamubwiye, they heard what the ancestors told them.
aravuga ngo ntituzobihisha abuzukuruza babo and said, we will not hide them from the descendants. tuzobwira b'igihe kizoza ishimwe We ry'uhoraho will tell the next generation the praiseworthy deed of the Lord, n'inkomezi ziwe n'ibikorwa his bitangaje power and the yakoze wonders he has done. yari ingingo bari bigiriye imigabo It was something that they have decided. ibyo twumvise What we've heard, hari ibyo twumvise we have heard something basogokuru bavuga from our ancestors, abatwitangiye imbere bavuga those who were born before us. hari n'ibyo twabonye twebwe And n'amaso there are other yacu things that we witnessed with our hari eyes, n'ibyo twabayemwo twebwe and nyene other things that we lived in. aba bo barigiriye imigabo So these people decided, baravuga ngo ntituzobihisha and abuzukuruza they said, we will not hide them from for our ntituzohisha descendants. ivy'imana yakoze We will not hide what God has done in us. ntituzohisha ibitangaza We imana will yagiye not hide iradukorera God's miracles that He did to us. burya kugira nshika hangeze For me to be where I nawe am, ugera aho ugeze for you to be where you are, hariho ibitangaza imana yakoze there are so many miracles that God has nibyo done. canke sibyo Isn't it? hariho ibitangaza imana There are so many yakoze miracles that God has none done. turakenyeye tubihore So are we going to keep quiet? abana bariko baravuka The children who are just being born, bavukana amafyeri gusa they were just walking, amafyeri ukamengo nyene ntibari ku isi thinking like they are not on the earth. You know, walking the way they want. uturato baranobagiza You know, they walk with their shoes, the high heel shoes. oya tuzobabwira ibikaragashi byabaye ngaha Let us tell them what happened where our legs were cut. oya ubu we nibaza ko byavuye ko But at the moment, I think you don't have cut legs, but before it was. kandi rero And also, mugiriwe n'ubuntu if you have grace from God mugagaruka mu gihugu and you go back to the country mukabazana and you take them with you, muzoze mubadugana hariya ruguru apana kubagumiza i Bujumbura do not stay in Bujumbura. Take them to the hariya village. ruguru To the village. kwa nyokuru na sokuru To the village of the grandparents. hanyuma mubajyane babaramutse And take them to say hi to them. ingorane mfise ni imwe That's the problem I ni have. yuko mutabigishije ikirundi You did not teach them the Kirundi language. bagenda kuraba ba nyokuru They go to have a look at the grandparents. ba nyokuru bagasigara bafise agahinda kubera bagiye batavuganye The n'abuzukuru grandparents are not happy because they did not communicate with the grandchildren. abimere burune baravyibuka narababwiye umunyokuru yahatswe kwiyahura aravuga ngo ntacyo ngibereyeho Those from Melbourne, I told them that there was a grandparent who was about to commit suicide abuzukuru ba wa mwana wanje yari amaze imyaka n'imyaka ntamubona bakaba baje tudashobora kuyaga because when the grandchildren came to see her, they could not communicate with uwo her. munyokuru ahakwa kwiyahura This grandparent urabizi was about to commit abo bana suicide. banyu ko babita abagabo babo You know, your children, they call them like they are their husbands. basokuru nabo bakobwa bakabita abagore babo And the grandfather, they call them the uwo wives. munyokuru abagabo banje n'ukuri bakagenda uko So she was tutayanze like, oh, you know, my husband just left. We didn't talk to each other. n'abo bana ba kino gihe n'amafyeri And twabareranye the children of today, the way we raise them, acaguma ari abanyokuru they look the grandmother. umwe we yavuze ngo nyokuru arankase They say my grandmother is cutting my fingers. acabwira nyina ngo nyokuru arankase They say, you know, she's cutting my fingers. barambabaje You know, my fingers are itchy. yobasha Oh, hemwe murazi agahinda bagira do you know how sad they become? murazi agahinda bagira They become very sad. bagira agahinda kanini Very, very sad. muzobatwara ariko But you have to take them anyway, barabe ba nyokuru ko so that bambaye they say hi to the grandparents. muce mubabwira muterega nanjye navuye aha nyene And tell them I was aha born niho here. navukiye That's where I was born. iyi suku ubona ariko arakoresha na You know, the horse narayikoresheje is using, I used to use it before. mubajyana aho bavoma aho Take mwavoma them where they go to fetch water. ubu nuko twateye imbere n'amazi asigaye bayadugana ku misozi Even though we are developing, they have water everywhere in the village. twebwe umunsi umwe twaragiye kwa papa One day we went to visit my father. jewe aho kwa papa amazi ntarashika imbere y'inzu So where my father lives, we don't have water at the house. oya baracavoma hariya mu mwonga They still going to fetch water from the river. mwebwe ngira muba hafi hafi For you, maybe you live close to where water is. jewe ni hariya
But me, we live too far hafi away. ya Kanyaru. Too far away near Kanyaru River. Ababurya abanyarwanda n'ababanyi bacu. You know, the Rwandan people, they are our neighbors. N'ababanyi niho ahubwo twaja gusumira hafi isoko ryo mu Rwanda twebwe ry'Inyaruteja niryo ryaba riri hafi gusumba Ingozi kuri The market of Nyaruteja in Rwanda was very close to my place rather than going to Ngozi shops. Sigura ngo ni hariya. That was at that place, too far away. Jewe hamwe mutoja kuraba ahantu jewe nazinduka kuvoma imbere yo kuja kwishura noba mbabaye. I told them, if you do not come to see where I used to wake up early in the morning to fetch water before I go to school, I will be sad. Umunsi umwe rero twaduze. And one day when we went there, barabantwarirayo. so people took my children there. Jewe nari mu bindi barabantwarira. I was busy, then my people took my children there. Bafata tujya tubido tw'ilitiro zitanu. You know, they used to give them those little jerrycan of 5 liters. Baragenda. They went. Nimba bamaze amasaha ngahe. I don't know how many hours they spent Kugira there bahaduge. for them to go up the mountain. Yabaye amasaha n'amasaha. It was hours and hours. Kakabido ngo kabaskeye ku mutwe. The jerrycan was very itchy on the head. Jewe ndababwira ko natwara ibido y'ilitiro 200. I told them I was carrying a 20 liters jerrycan. Nguratubesha ngo ivyo bintu They said, Mom, you are lying to us. Kandi nari mfise imyaka nk'iyo mufise. And I was the same age as you. Mugabo y'amazi ngo jewe ukuntu yananiye ngo na nyokuru nayo ndamuha ngo ndayatwara. And I said, they said because the water was very hard for me to carry, I will just take it at home. Bazoze baribuka amazi bavomye mu mwonga. So that they can remember the water they went to fetch from the river. Nariko ndavuga nti ndabasavye muzobatware hariya ruguru. So I beg you to take you to the village Babibone vyose. so that they can see everything. Ego biba bikenewe cyane. That's very important. Biba bikenewe kugira ngo babibone. It is very important for them to see what happened. Burya nari amazu ya hariya muhira n'ivyibutso. Even the houses from the village is a remembrance. Ni wayabona uzoce wibuka. If you see those houses, just try to remember. Iyo ubamwo ino. Yeah, the house that you're living in today. Kubera ikintu cyo tumushima Imana. And it will be a sign of something that you thank God for. Umwereke umushikana aho baryama. And even apana ko mubereke ibice. let your children see even where they sleep. Mumushikane na hamwe baryama. Even the bedrooms, let them see them. Ariko mfise ibyizigiro ko wabaguriye matera nawe no. And I hope that you have bought a mattress for them. I know you get a lot of dollars. You have bought mattress for them. But show them the little mattress that we use to use. Maybe we're born on a good mattress. Maybe we're born on a mattress. Show them those little traditional mattress that we used to use. And even when we are showing them, let us tell them to thank God. Let them not see that because my father is educated enough. No. It is because of the grace of God. Is the grace of God. Let them understand and know that it's God who has done it. Just forgive me because I'm just using a lot of time. Ibyo twumvise, what we heard, ibyo twabonye, what we saw, ibyo twabayemwo, what we experienced, tuzobihishe abana bacu n'abuzukuru n'abuzukuruza. Let us not hide it from our ancestors. Ariko tuzobibabwire, but let us show it to them. Tugaragaza ishimwe ry'Imana yacu. Let us show the thankfulness for our God. Ibi nagiye gusanga ari byo bizotuma kubaha Imana gushobora kugumaho mu miryango. I came to realize that this will make people to respect God in families. Ivyibutso, remembrance, bizotuma twubaha Imana. Remembrance will make us to respect God. Dukuze, even ourselves who are adults. Icibutso kiratuma, a remembrance will make wongera kumva wubasha Imana. It will make us to respect God again. Icibutso kiratuma, a remembrance, wongera kumva wogaruka ku Mana. It will make you to come back to God. Nababwiye akarorero k'amafoto. I have told you the example of photos. Yacu ya kera. Pictures from the last days. Eka sina kera cyane. It's not even very long time ago. Sinorinda kujana kera cyane. I cannot even go many years ago. Burya ku munsi
ku munsi Imana igira icyo ikoze. Day by day, God is doing something to you. Dukwiye kwama tubishimira Let Imana. us be thankful. Ivyibutso ntitubitakaze. Let us not leave behind the remembrance. Ntitubitakaze. Let us not leave behind the remembrance. Urashobora no habaye ikintu ukongera ugashyiraho icibutso If something has happened, just set up a remembrance kugira ngo abana uzosiga so that your descendants, your children, baze batahure icyo Imana yakoze. will understand what God has done. Niho abana bazoshishikara kubaha Imana. That's when the children will continue to respect God. Ntituzosiga abana badukoze isoni Let us not leave behind the children who will come to make us ashamed, batuma tumaramara. who will make us ashamed. Umunsi turamaramara ariko tutakiriho naho nyene bizoba abazoba bababona nibo It might be a shame to bagira us isoni. today, but even though when we pass away, people will be ashamed as well. Nariko ndavuga ibijanye I was n'icibutso. talking about a remembrance. Muze murashiraho ivyibutso. Let us set up a remembrance. Ivyibutso ugifise ntuzu A bitakaze remembrance that you have, don't lose it. kuko bitwegereza Imana. Because it will make us to come closer to Ahandi naho God. bikanadutabara mu gihe And gikwiriye. sometimes it may rescue us accordingly. Hallelujah. Hallelujah. Nagomba dusenga Imana. Let us pray to God. Nayo majambo y'icibutso nagomba That's kubibutsa. the message of the remembrance that I just want to share with you. Icibutso. A remembrance. Abana Children, muze murabicarika. just sit with them. Mubibutse. Make them to remember. Mubabwire. Tell them. Mubashingire intahe. Give them a testimony. Ukugira neza ko Imana mwabonye mu The buzima goodness bwanyu. of God that you have witnessed in your life. Hanyuma nabo bayikunde. And they will love God. Undibaza umwana amaze kubona aho Imana yagukuye. And I believe a child who has seen where God has taken you from, Igihe cyose umwana azovuga ngo Imana yatabaye papa, Imana yatabaye mama, a child will say, God who rescued my father and my mother. nanjye ndakwiye kuyisenga. So I should worship this God. Abana bubu The children of today, hariho abana baca baba muri ivyo gusa. some of them, they will just remain in this. No mu gusenga bakurikira uyu munsi bariko bakurikira Imana ya papa, Today they follow the God of father, Imana ya mama, God of their mother, atamasengesho yabo bagira, but they don't have their own prayers. usoma ijambo ku ruhande rwabo ntavyo They bagira. don't even read the word of God in their time. Byari bikwiriye ko tubaha indero yo kubaha Imana, So we should discipline them and make them respect God. kandi birashoboka. And it is possible. Reka dusenga Imana Let us pray to rero God kugira Imana idushoboze. so that God can enable us. Ivyibutso dufise ntituzobitakaze, And don't lose your remembrance. ariko n'ibindi Imana ikoze turashobora gushiraho ikibutso mu nzu. And when God has done something to you, just set up a remembrance in your Urazi ko house. ushobora kugira n'itariki Imana ikoreye ko ikintu gikomeye, God might do a miracle on a particular day. nawe yandika ahantu ugashira ku ruhome, It's not too bad to write it on a wall, ku rupapuro rukomeye rumeze on a neza, hard paper, nawe woshira ku ruhome umwana or abibonye even on the wall, so that when the azokubaza child ngo sees iyi it, tariki iri aha kubera ikiri they will hano, ask you, why is this date ko written nzirikana here? atari amavuko yawe. I know it's not your birthday. Hanyuma umubwire And ibyo Imana then you will yakoze. explain them what God did. Reka dusenge, Let us pray to God. tuve hasi dusenge Imana, Let us stand up and pray to God. dusenge Imana kugira ngo Let- ntituze twibagire ibyo Imana Let us pray yakoze. so that we will not forget what God Uretse has done to us. kutabyibagira tubyigishe n'abana bacu. And teach it to our children. Data mu izina rya Yesu Kristo, Father, in the name of Jesus Christ. uri Imana nziza kandi ugira You are a neza. good God and do good Uri things. Imana yo You kwizegwa. are a God to be trusted. Turagushimiye We thank you. wewe wagendanye n'Ababisirayeli. You who have walked with the Turaguhaye Israelites. icyubahiro We give you kuko honor hari ibyo wagiye ubavugako because of what you spoke kandi about them. byose warabishikije. And everything came to pass. Wari warababwiye yuko igihe cyose You batakubashe told them that whenever they will not respect you, uzobarekurira mu maboko y'abansi you will let them in babo. the hands of the enemies. N'ibyo navyo And byarabagezeko. that happened to them. Wari warababwiye You told them yuko naho waba warabirukaniye kure, that even though you are iyo taking them izuba away, riherera where the sun ushobora sets, kuzobagarukana that you will make them come igihe back cyose bibutse bakakubaha. whenever they will respect N'ibi you. navyo warabikoze, And you did this as well. natwe hari ibyo wagiye And udusezeranira you have so kandi many miracles byinshi to us. wadusezeraniye warabikoze. You gave us so many promises. Hari And you n'ibindi come to pass. wasezeranye You promised us bitari
bitarashika. but they haven't come to pass. Mana wakoze biriya. God who did that, Mana wakoreye Abisirayeli. God who did this in Natwebwe ni wewe Israelites, twizigiye. and we trust Yuko you ibyo wadusezeraniye that what you promised us, uzogenda urabishitsa. that will come to pass. Turasenze. We pray. Ndasengeye abavyeyi. We pray for parents, kugira ngo mwami so that muri iyi God, minsi tugihumeka impwemu in the days z'abazima that we are breathing, abana bacu our children, tubigishe kubaha we Imana teach them to respect biciye mu God vyibutso, through remembrance. tubigishe kubaha Imana Respect them to biciye mu respect God kubashingira intahe in giving them testimonies y'ibikomeye wagiye udukorera of great things that kugira did to ngo us, nabo bikunde so that for them babandanye kubaha they Imana. can continue to Kandi respect God. birashoboka, And it is possible. utugirire neza So good to us. umwanya wose dufise, The time that we are tuze here, turaraba aka kanya that we are here ko at this kuyaga time, that we n'abana have enough time to kugira talk ngo to our tubabwire children, ukugira neza so kw'Imana that we tell them what twabonye did to ku us, bugingo bwacu, what we saw in our kugira ngo lives. nabo So that bubahe iyo Mana they will yatugiriye respect neza. our God. Uzoba ukoze cyane. Thank you, God, for that. Turagushimiye uhoraho. We thank you. Uri Imana nziza. Thank you because you are a good God. Udukunda. Thank you because you love Turasengera us. urunganwe rw'ubu. We pray for our next Utabonye generation. ibyagiye bitubako mu myaka What yarenganye happened to us in the past, kugira ngo ubagirire neza. so that we can do aba good to bana them. ntibasamare. Those are they cannot Birashoboka be, n'aba bana so that our children, ko bibutsa abavyeyi when they remember the bati parents, tubwire tell us, mbega vyagenze tell us gute, what happened in the past. mwagize mariage mumeze gute, How were you when you did your marriage? mbega ivya kera vyari bimeze How gute. was the past Nabo nyene things were? ndabasengera I pray for kugira them, ngo bagire umwitwarariko so that they can continue wo to do this kubaza abavyeyi and ask the parents iby'ubuzima bwabo bwa kahise. what happened in life Muri in the ico gihe past. ndabizi neza ko abavyeyi boca And I know bavyibuka the parents will remember hanyuma bakababwira uko and vyagenze tell them what happened bikabandanya kubafasha kubaha and Imana. continue to help them to Nuko respect rero God. mwami mwiza Thank you, God. turasenga kugira ngo aba bana bariko We barakura pray that the children nabo nyene bakure bakubaha, will be respecting you, bakure bagutinya, will be fearing you, bakure bashira hejuru izina will be ryawe. exalting your name. Urakoze, turagushimiye. Thank you, we thank you. Uri Imana nziza kandi ugira You are a neza. good God and do good. Icyubahiro kibi cyawe Let the honor be mu yours. izina rya Yesu In the name Kristo. of Jesus Christ. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Kumure hobaho umuntu yifuza kwakira Yesu kuri uno munsi. Maybe if there is someone who wants to receive Jesus today, Nitumunigire mu menshi. we will not hinder you to come. Nitumuzibire. We will not hinder you to come. Urashobora kuba uri hano You might be here wifuza kwakira Yesu nk'umwami and you want to n'umukiza. receive Jesus as your Savior, Kuko because biciye mu kumwakira, through receiving Him, kuko we nyene yivugiye ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, because He said, I am the life, the truth, and ngo the ntawe way. ushika kwa data ntamujanye, No one can come to my Father nta without through me. n'uwuzoshika kwa data ntamujanye. No one will go to my Father without passing through me. Niyo nzira rero yo kuzobona Imana, It is the way to see God. niyo nzira yo kuzoba muri ka karuhuko It is the way keza k'ibihe bidashira, to be in everlasting rest, turuhukiye imbere y'umwami where we wacu. be resting before our King. Nimba uhari If you are here, wifuza kwakira you Yesu, want to receive Jesus, woduza ikiganza aho uri you can raise your hand tukakubona, so that we can see you. natwe tugashimira Imana data wa twese And we thank God for you. iyo bikugiriye neza. The God who will do good to you. Sinzi ko hari uhari, I don't know if there is any. atawuhari, If there is any, atawuhari. there isn't Imana ibahe any. umugisha, May God bless you. Imana ibagirire neza. May God do good to you. Mwakoze kuntega amatwi. Thank you for listening to me. Umwami Yesu abahezagire. May Jesus Christ bless you. Ngimira ngukunda